Tugiye kubikuza aya ma USDT 18 yose ave ko dusigeko ubusa. Ati tubikora gute rero? Iyi airdrop ni airdrop nshasha kandi yizewe imeze neza. Rero ku bantu bifuza kubona uko ikora, reka ndabibanyuriramo, ariko ikintu cibanze ngira mbanze nkore, irambanze ndabereke uburyo babikura. Uraza ngaha gufyonda kuri claim, umaze rero gufyonda kuri claim aca haza ibi bikurikira. Ariko iyo utarashiramo iyo hari gihe uja kurotira bakakubwira ngo ubanza ukwize abantu 5 watumiye, abari firozi 5. Iyo rero utarabakwiza kurotira ntibikunda. Ikindi naco hariho abantu baja kurotira bagaca babwira ngo complete your profile. Ucuza rero ukaca ufyonda ngaha, iyo bakubwire ngo complete your profile, ucuza ngaha ugafyonda ngaha, baca bakwereka ahantu ushira igihugu, wamara kugishiraho ugashirako n'inomero zawe, wamara gushirako inomero zawe munsi ukaca ushirako ico bitwa email. Uhejeje ivyo uca ufyonda ahantu handitse ngo receive. Iyo usyonze rero ngaho naberetse, iyo usyonze aha naberetse gatoyi kugira ngo tugenda akantu kandi dutahure. Iyo rero usyonze ngaha naberetse, iyo ugiye gukompleta profile yawe, uhafyonze rero bigenda gute? Nababwiye yuko baca baguha ahantu ushira inomero zawe, bakaca baguha n'ahantu ushira email yawe. Sasa rero ikintu tugiye gukora, nabemere ko tugiye kurotira kugira ngo murebe uko bimeze. Sasa rero urabona yuko jewe bisanzwe birimo igihugu ngaha naragishizemwo, inomero zanje zirimwo, na email yanje irimwo. Sasa reka dufyonde aha dusubire inyuma kugira ngo cindabereke ingene ba claiming zijya USDT zose dusigemwo ubusa. Ngo bigenda gute rero? Turanyarutse rero dufyonde ngaha handitse ngo claim, handitse claim. Tumaze kuhafyonda baca batuzanira ahantu hameze uku, tuce tuza dufyonde handitse ngo max. Mu gihe dushaka kurotira izi zose kugira dusigazemo ubusa, dufyonda handitse max. Ariko nk'ubu dushatse kurotira nka 10 zonyene, urafyonda ngaha hama ukaca wandika umubare ushaka kurotira. Rero twebwe dushaka dusigazemo ubusa, ca dufyonda kuri max. Ugifyonda rero kuri max, wait. Sasa tugifyonda rero kuri max, urabona yuko izo wari ufisemo zose zica ziza ngaha, ucuza ukaca ufyonda handitse ngo claim. Ukihafyonda irazunguruka. Ndabibutse yuko ubu ari ubwa gatatu ndotiye muri aka kantu. Kurabona yuko baciye bambwira ngo your asset have been successful moved to the exchange platform. Urabona yuko byamaze gukunda, amafaranga ngaha yahavuye yagiye muri exchange platform. Ca tuyifyonda ko ngaha kugira ngo tuje tayari. Urabona ko yamaze kuguruka exchange ya Bloomberg. Rero iyi exchange yabo urabona ko aha yugurutse. Ikintu dukora rero ni giki? Tegereza gatoyi. Urabona yuko ari exchange ifise ibintu bitandukanye, swap, market. Subiye inyuma rero gatoyi, murabona yuko twasizemwo ubusa. Ikintu rero twagira turebe mbega bigenda gute kugira ngo aje muri Telegram, aje mu yindi exchange atariye. Ego rero nico nabemereye kugira ngo turebere hamwe ingene ushobora kuyakura muri iyi exchange yabo ukayatwara muri Trust Wallet canke Binance n'ahandi. Rero ico nico ngiye kubereka. Reka tubandanye rero muri ya exchange yabo, maze kugira ngo turebe uko tubigira. Reka turindire yongere yuguruke kuko twari twasubiye inyuma gato. Sawa, urabona ko yamaze kuguruka. Rero ngaha ikintu umuntu acakora, acaza agafyonda ngaho handitse wallet. Kubatabona na handitse wallet aho, ku muntu atahabona aho rero handitse wallet niho umuntu aca fyonda. Umaze rero kwafyonda ingene bica bigenda, ivyo baca bakwereka, tufyondeho turebe ivyo batwereka. Iyo rero ufyonze kuri wallet, murabona baca bagushikaniza ahangaha, baca bakwereka ama coin yose ufisemwo n'igiciro. Ariko urabona dufisemo coin zifise $28. Rero mu kuyakuramo ucureba yariyo, urabona kara ya mabi RM. Umaze kubona ko araya, ukaca ufyonda handitse ngo withdraw. Umaze gufyonda handitse withdraw, katwafyonde, urabona abaciye batwereka duhitemo coin. Aho uhitamo coin, aha twabonye ko yari BRM, niho uca ufyonda ukaca uhitamwo iyi BRM. Umaze kuyifyonda ko ukaca uhitamwo aha ni amount. Aha ni amount. Aha ucufyonda handitse ngo max. Ufyonda handitse max, ufyonda handitse rero max. Urabona yuko izo ufise zose zica ziza ngaha. Ariko ntidushobora kurotira kuko aha submit ntirakara cyane kugira ngo itwereke yuko habura ikisi. Habura iyi address ya BRM
ivuye muri exchange shaka ko ziza kuva gushikirako. Rero aho ukuca ubigira uca uvamwo uciye hagati, uvuyemo uciye hagati, uvuyemo uciye hagati uca uja muri exchange cyangwa se wallet ushaka yuko ajya amafaranga yawe aza kwibikamwo. Rero jewe ngira mpitemo Trust Wallet hengiyi niyo nca vyondako, maze kuyifyondako iraza kuca yuguruka, imaze kuguruka ce nkopiya link ya BRM. Rero ingira gato yuguruke kugira ngo ce tubandanya tunyarutsa. Ego turindire gato yuguruke. Urabona yuko iyuguru yamaze kuguruka. Kubera ko rero imaze kuguruka ca ndeba ya BRM ce nkopiya wallet address yayo ngiyi. BRM imwe ingana n'idolari rimwe nyene. Sasa rero ucuzuka cyo ndahanditse ngo ahanditse receive, maze kuhafyonda ugacuzuka cyo copia contract address address wallet yayo, uca usubira muri ya application hahandi nyene twayishira. Sawa rero tubandanye rero, reka dufyonde kuri withdraw kugira ngo ce dushiramo ya link ya address twakopie muri Trust Wallet. Turatanga rero twongere duhitemo ya token yacu hengiyi niyo duca dufyondako kugira ngo ijeko. Sawa, aha rero ca dufyondako kugira dushiremwo ya address wallet. Aha rero ca tuyishiramwo. Aha rero nari nababwiye ko ca dushiramwo ya address